mwabonye n'abari hariya i Canada ko baririmbye n'umwungere yarasabye hariyo yongera ico avuze. Barabanye igihe kirekire, baragendanye, barakoranye, bafitanye ibintu byinshi bazinanyemwo. Hanyuma nanje ndiko ndavuga ndi mu bantu babanye nawe igihe kirekire kuko twarakoranye. Yarakoreye cyane muri komine yitwa Muhuta, arongoye abakozi ntibari bwagwire, arongoye ububwiriza bwa Murambi na Muyaga. Mbere ushima imbuto zarameze, nagomba sabe abapastori bavuka muri ubwo bubwiriza bwa Murambi, yavuye kuri ubwo bubwiriza yararongoye mugaraho muri namwe, kuko ndazi ko harimwo ni guhera hariya igwizi ingwe ugashika hariya ku Magara ni Kayombe. Abo bantu bose ni matunda yake. Dusabe n'abakristo boba bava muri izo kontere navuze zaho hantu muri ubwo bubwiriza boba baje kwifatanya natwe nabo bahagararaho bari, kuko ndazi ko baje bamye bambarira ko baje bava muri ubwo bubwiriza bwose. Na hariya hose murabona baje n'abavugabutumwa baje, kuko aho hantu yahasanze ibikorwa bikomeye cyane. Ishengero ryari ryarononekaye, hari ubugaragwa bukomeye, inkomezi ziwe nyinshi niyo zahereye muri ako karere. Bamwe baranditse ibintu byinshi bandika, mwapfuye kwandika bimwe mwarabeshe ntimubizi. Twebwe twabanye iyo myaka yose, nkanje twabanye kuva muri 78 kugeza ubu. Mwumva ari imyaka ingana? Ni ukuvuga hari ibyo bimwe mwanditse twagomba n'aba bariko barafata tutasezeranye. Mu gufata ntimushikuze, muhora mubesheramwo, ariko twebwe turagomba ku mukozi w'Imana ntihagire umuvugira ibitari byo. Yoba agize icaha gikomeye cyane, uvuge ibiri byo. None rero namwe Imana ibahezagire, twagomba twerekane ko imbuto yabivye zameze. Imana ibahe umugisha mw'ijana. Rero tugomba dusome ijambo rigufiya ryo turongora, hanyuma mu mwanya wo hanyuma turaza guha kaze abantu babiri baza kugira ico bavuze. Ni umupasiteri umwe mu bapasitori b'Ikiremba, cyane cyane ngira ngo mu karere ka Gahama. Hanyuma inyuma yaho turaza guha kaze umuvyeyi wacu Mwungere Samuel, yari hari yaraza kugira icyo avuze kuko babanye igihe kirekire. Muraza kumubona, nico gituma twashize iyi ekara ngaha kugira ngo muze murabona ibiriko biragenda. Tubanze dusome rero ijambo ry'Imana, kandi ntidusoma amajambo menshi, ariko dusome mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli igice ca 12. Daniyeli ari mu bahanuzi b'isezerano rya kera bavuze ku kuzuka kw'abantu. Ntarasoma iri jambo, ndashimiye Imana cyane rwose ku rupfu rwa Pasiteri Sindabava imbere Lameki. Twebwe ino twari dufise ibintu byinshi tuzi, namwe mufise ibyo muzi. Nico gituma bamwe bapfuye kwandika batazi ibyo bandika ibyo ari byo. Pasiteri Sindabava imbere Lameki ari mu bakozi b'Imana bakoreye Imana mu buryo bukomeye, ata amafaranga menshi arabaho, mu nzara, mu mbeho, no mu bibazo bikomeye cyane yaciyemo. Pasiteri Lameki yarigeze kuvuga ubutumwa, amaze yinga avuga ubutumwa, aragwisari ageze mu nzira. Hanyuma abantu b'Imana baratabaza, turaja kumuterura ku nderuzo atari umuganwa, turamwikorera ku birometero byinshi tumujana ku bubwirizi. Atakindi ariko arondera intama za Kristo Yesu. Hanyuma muri ico gihe cyose cyabaye igihe cyiza cyane,
kugezaho mu mwaka wa 84 umwungere wacu yabona ko atanguye kuruha. Murazi ubu butunzi tubutwaye mu nzabya z'ibumba, aramugarukana muvana hariya mu misozi amuzana ino. Muri ico gihe rero yari amaze gucoka, ariko imbuto zari zimaze kumera. Hariya rero yaragize ibihe byiza byo gukorera Imana. Ariko rero aha ubona ndashimiye Imana ko Pasiteri Lameki yarwaye akaruhuko. Hari icyo ndabivugira. Umuntu w'Imana mubonye akubiswe n'inkuba cyangwa agatwarwa n'agisida, muze murire ntimuzomenye yagiye. Ariko iyo umuntu ahawe iminsi yo kuruhuka, bahawe iminsi yo kwitegura neza. Reka mvuge naho noba ntebeje, kuko Imana yampaye icyo mvuga uyu munsi. Iyo bitabukosi nari kuvugira ngaho. Turashimira Imana, bakozi b'Imana baha ntimubizi. Turashimira Imana cyane yakiriye umukozi wawe neza. Twarashoboye kuvugana ku gice cya mbere, turavugana duhera iyo mu bubwiriza, turamanuka dushika ngaha. Hanyuma ncaja mu manama ya Zepebu, aca aratumako ndabarira mugenzi wanje tugenda wewe, aramubarira ati hari ivyo nari nasigaje tutavuganye n'umwungere wa mbere. Arongera araherako, arongera arasubira ati hari n'ivyasigaye. Imana ntiyibagira ibikorwa abagororotsi bakoze. Amen. Lameki yagiye mu muntu w'Imana. Turabishimira Imana cyane. Iryo bakwe hari aho umuntu yibaza ngo bizogenda ukoya, Imana irafite uko bigenda. Reka dusome ijambo ry'Imana ritworeza uhava tuvuga neza. Daniyeli 12 umurongo wa 2. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumbaramare n'ibitetekwa bitazoshisha. Reka dusome Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 5 umurongo wa 28 na 29. Aho naho nyene turahasoma amajambo asa nayo. Havuga ngo ntimutangazwe n'ico, kuko igihe kija kuza aho abari mu mva bose bazokumviriza ibigiwe bakazivamwo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gucirwa kw'iteka. Ngomba mpereze mu byahishuriwe Yohana 14. Ibyahishuriwe Yohana 14 turasoma umurongo wa 13. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika, utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Kandi Mpwemu aravuga ategome ngo baruhuke ubutane bwabo, kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Amina. Aya majambo n'amajambo y'Imana. Daniyeli abona ingene abantu bazopfa. Hanyuma rero acabona ngo basinziriye mw'ivu. Abona n'igihe cyo kwikangura bava muri iryo vu. Hanyuma rero hari byabaye bikomeye, ntibikanguye baja hamwe. Bamwe bikanguye baja mu munezero, abandi bikanguye baja mu bindi, mu biteterwa bitazoshira. Niko yabibonye. Kandi Yohana nawe nyene arandika, inzamba izovuga, abapfuye bavuke, bamwe baje mu bugingo, abandi baje gucirwa kw'iteka. Ariko kandi Yohana arandika mu byahishuriwe Yohana ati, numva ijwi
iryo jwi ni ryiza, hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo baruhuke ubutame bwabo. Hano Pasiteri Lameki, aha hari umubiri. Pasiteri Lameki ntakiraba, kuko umuntu mwebwe mwibaza ngo naho wicaye ngaho umuntu naka kavuga, aka kavuga ubonye kavuyemo naho boterera aho birabasha abasigaye. Kubera iki? Aka kavuga kaba kasubiye kwa nyeneko. Aha murabona ingene mushajije muri beza, abandi babaye, abandi baragiza gute, ariko ndakubari uri umuntu kuko ako kantu kakivuga. Ko kakivuga rero urafise icyo wovuga. Ayo umuntu mbe yaravye muri Bibiliya, yararaba ibiriko biraba, ati comba ni yari umuntu w'Imana ngo akazopfa nk'uko abagororotsi bapfa. Ibi bintu biriko biravugwa ngaha, hamwe wosenga iki gisabisho c'icompa mwirangiza ryanje bakazobivuga ngo ubaye umuhinga. Iri ni ijambo ry'Imana. None rero kuko hariho abantu benshi baza kuvuga, ntitugomba kuja kuvuga ibirenze ibi, kuko turagomba kurekera umwanya abandi baja kuvuga. Nongera kuvugira ijambo, iminsi yiwe ya nyuma yabaye iminsi igumye kuri Pasiteri Lameki, igumye ica mu bukiru, ica mu misozi. Ariko ndashima iminsi yiwe ya nyuma ari mu bitaro yabaye iminsi myiza. Imana ishimwe rero, ntiduteterwa, ariko turafise akaneza ku muvyeyi wacu yashengurutse amahoro. Hari ico tuvuga kindi rero. Aha naho mubona harimo abakuze b'imyaka myinshi, nawe nyene muravye ngaha niwo muri 42, si imyaka mike, ariko ako nakama. Iyo tuzoja hakurya y'ubu bugingo niho tuzomara imyaka myinshi, ari mu buhirwe, ari mu ngorane. Iyo tuzoja niho tuzomara imyaka myinshi. Tegura rero ubugingo ukiriho, kugira ngo niwimukino ukaja hariya uzoronka ico uzojana hariya, kuko hariya ni iwacu, tuzohateba hariya. Kandi naho umuntu azozuka, murumva ari mu byiza cyangwa ari mu bibi, uzotebayo. Hariho bamwe bazingira mw'ijuriro, babonekeza bamwigirwe, umusorayo kitsowayo. Twagomba muri iki gice cya mbere tutarumva abandi, nsabe umuvyeyi wacu umwongere w'ikiremba abanza asenga Imana. Mwami w'abami, turongeye Mwami kongera guca bugufi imbere y'ububasha n'ubushobozi bwawe. Wewe Mwami wazanye ijambo ry'agakiza mw'isi, wewe Mwami wahamagaye abantu bose bari hano, wahamagaye n'intumwa zavuze ubutumwa bwiza. None umunsi Mana turiko turashima ku mukozi wawe yakiriwe. Mwami Yesu uri mw'ijuru, natwe abasigaye inyuma, natwe abazokurikira, Mwami turasaba kwambara ukwera. Amena. Ukwera, ukwera, ukwera muri iyi minsi yacu. Amajambo menshi, filozofi nyinshi, amena, haleluya, indirimbo nyinshi n'amateazirano menshi, twambara ukwera. Beza nyamwami, abantu bose baje kuri uyu munsi mukuru, umugisha w'Imana ubabemo.
turavuze urakoze mu izina rya Yesu umwami wacu, amina.